privé imaze kuba ivyagira kuri Mercure ivuye i Cairo muri Egypte mu Misiri. Batanzania bavyumva neza tuvuze Misiri. Ekipe yitwa Ahly iri mu gisagara ca Bujumbura ku munsi w'ejo yanakoze imyimenyerezo ku masaha nimugoroba bitegura gukina na ekipe yitwa Aigle Noir the Fighters ku munsi w'ejo. Ejo twaganiriye vyinshi vyavuzwe mu ntunganyo uko stade igomba kuba imeze, uko abafana bagomba kuba biteguye, uko bagomba kubona imyambaro, uko bagomba kubona amatike. Ariko uyu munsi ndagomba tuganire kuri tapis vert, ariko tunaganire kuko abafana bagomba kwitwara muri rusangi. Nama ekipa biratandukanye. Je ku munsi w'ejo navyise nka tombora ya Kairat Almaty na ekipe ya Real Madrid. Uravye uko ama ekipe yose ahagaze nuko atunganije gushika muri uyu mwanya. Aha no kwibaza ngo hari amahigwe namwe yo kubona ekipe yitwa Aigle Noir Ifise ico yempoza imbere ya ekipe yitwa Ahly mu kibuga. Uvize Shabduru rero. Je urabizi ko jewe ndizera. Sivyo. Kandi ndizera ko mu mupira no mu bintu byose wizera iki? Ndizera ko ibintu byose bikunda. Yizera biboneka n'ibitaboneka. Ndizera ko bikunda. Sivyo. Nta kintu cana ni Imana. Sivyo uretse ko bimwe vyarananiye umurozi. Hari nimwe abarozi bananiye muga nta kimana. Imana igishaka ntaco byananiye ntacana ni Imana. Ko twemera twese tuhure ku kintu kimwe cyo kwemera Imana. Twemera dutandukanye ko mu kwemera abo yatumye mugabo twese twemera Imana. Mugabo ndabwiza ukuri. Turi saa 5:53. Minota mikeya nk'itandatu n'amasigo n'insigo bya saa 6 zigere. Twakoze tuzi ko ubajije umuntu ngo wafunguye saa 6 acha kugira ngo nafunguye saa 6. Urumva? Wafunguye midego na muri make midi tugiye ku masaha midi ni isaha zitandatu nyuma y'isaha 5 na saa 6. Mugabo nje nashaka gufungura saa 9. Urumva? Sivyo? Cyane ntunafungura. Uya ndashaka gufungura saa 9 ukacimbaza wafunguye midi ateko. Kena funguye saa 9 mugazi mu mutwe hari bivuga ngo sivyo? Amani ya kondestabiliza nivyo bitakenewe umuntu omwanya. Urahana se uguhana sivyo? Muri no mwanya nafunguye saa 9 mugabo mbarije wafunguye midi. Ego. Cena funguye midi. Kana funguye saa 9. Ariko ko twashize mu mutwe ko gufunga ari midi saa 9 hatahindutse midi. Sivyo? Abahinga bakubwira ko burya umuntu ntabwo ajya amasaha ajya kuko yumvisa bikira. Ushobora kujya saa 4. Bawe wafunguye midego nafunguye midi. Direct mu mutwe we saa 4 nivyo. Ivyo turavyizera turizera Imana. Abdul banzureke mani ca nibagira banzureke ivyo. Urumva? Nakuje se kuvuga. Yakunde stabiliza bro. Niko mvuga ndaba wewe. Burya ivyo niko ndavuga byose ndabisoma iwawe umutwe. Ucuza nibindi rero byo kuza byo kuntera ubwoba. Sivyo. Rero muri football ni 10 kuri 11. Muta je nkubwije ukuri mu byo nizera ntabwo nizeye ko Aigle Noir yo naronka itsindo miza mu rya Ahly. Uvuze uti? Mu byo nizera kandi kure kwizera ibyo nshaka. Rimwe na rimwe ibyo twizera hari nabo twizera. Mu nyuma katwereka ko tudakwiye kubizera. Nkuko nizeye nkuko nayizeye Aigle Noir imbere ya Gute Telecom nkatandi ko ndashavura. Nkuko nizeye sangwa mani Patrick imbere ya Kenya nkataha ndi kwidoga nka bakarinda buca nidoga. Ariko nkubwije ukuri nta mukinyi mwiza Aigle Noir Ifise gusumba Ahly. Nta mukinyi ahembwa amafaranga menshi kwa Aigle Noir hari gusumba Ahly. Nta kibuga Aigle Noir Ifise nk'icya Ahly. Meme na staff naho banganiye. Meme nijyo tuvuga ngo Aigle Noir ngo bafise projet. Nta nubwo bonafungura inkweto z'ibirato zuwambaye mva ngo inkweto z'ibirato za projet za Ahly musobanura ngo
muco twovuga ngo equipe nziza ibaho wabivuze neza Kairata Armati bari bize gutsinda Real wapi ntabugwi butombora za Barcelona muri Copa del Rey bukaca bwandika ikete ati icyo dukeneye kwanza muze mu dutsinde ibyo mushaka mugabo je nkene kwifotozanya na Pedri na Lamine Yamal na Ntuzeye jewe nta santima muganyi izi no santima ziwanje ntavyo ndi bubwira abantu ngo kuri tapivere ngo ege ngo izokinuka ngo izokinisha uyu ngo izobagenduku ngo izofatira hano ngo izocungira hano eka nawe ege ntware 11 bohagarara mu ipoto Ahly yobona igitsindo 11 bose na 11 abagardiye 11 n'abakinyi 11 ushaka n'umunyezamu bohagarara mu ipoto Ahly yobona igitsindo turi kuvuga kiri ufise ibikombe byinshi kwisi tutkamisiyo confond turi kuvuga Real Madrid yo mu Burundi bro mu Burundi se nako Real Madrid yo muri Afrika regi isumba Real Madrid yo gutwara ibikombe kandi imigwi mikuru nk'irero ni negrije match nico kibazo kayanga kokoroka bo ni kibazo kuko iyo basiboye negrije basi twobaca mu ryahomye nkuko Etienne akunda kubivuga yaciye mu twara ribonye Young Africans yokoroka no mu Burundi ya negrije kuko kujya kuntu biyemera ngo ni equipe nkuru Rayon Sport yokoroka ije gukina na Boamuno ngo baraba amazina babata ariko ikacikubitirwa hano muhira mugaye imigwi nkiyikomeye bro hareze imyaka 20 niyo n'itanu Ahly badahonye mu Burundi amateka tubwira ko baheruka mu Burundi ibi mwaka wa 2000 bakina na Vitaro kandi bakubiswe na Vitaro 2-1 bakubiswe na Vitaro ya 2-1 ni fasa trip zabo rero ege none nabonye imbere ya Muzinga ege none nabonye imbere ya Frambo ege none nabonye imbere ya Olympique Stade meme n'imbere ya Djibouti Telecom bro ino match reka tuje kuyiraba sivyo kubera ko twatemberewe na equipe ya mbere muri Afrika ino match reka tuje kuyiraba tuvuge kuko no munsi ngo hajya ege Noir ubwo yasohokana na Vivier harabara bo bakinye ukuntu barabagora yarinde hari baraba muri Algeria yarinde barabagoye bakakubakuramo mga abose Ahly abose Ahly nubo sanga nk'umukinyi yaguzwe make kwa Ahly yohemba ege Noir imyaka 3 yaguzwe make kwa Ahly yohemba ege Noir imyaka 3 mwofata nka Bijala Ahly bakoresha ku kwezi bakayiha ege Noir yobaho imyaka 2 twara Primus League eri kan labyumvirize gato ako hari nazo bambwiye ko kuri FM bita ariko biravuga fresh FM biravuga akanda biverifye ntaco je roturu yanje ni FM wewe ubwo rero roturu ya wari FM ni muvandimwe engineer kwedare ambwiye ati FM ntabwo biri kuvuga neza aherere naho nzi oya natwandika ahereye kuko inyuma yuko habaye pane n'ubundi abafundi baracagereza gusubiza iradio rwego rwashyo hari hano n'ubundi birashoboka ko ahuri bitagira ariko ya ariko ni commentaire nziza merci beaucoup engineer komeza rero igihari rero ahubwo nanye mvuga ngo tugende ngo dutere induru Ahly ngo turare kuri hotel no munsi ngo tubadestabilize udestabiliza nde naho Ahly mvango ni muri buri babe destabilize mu mutwe bodutsina nka 3 gusa aho rero baba n'andi basohoka avuga ati sha byanse kabisa Kenya ni batsinze Burundi bagenda bava ngo kivuga ngo cabananiye badutsinze ngo cabananiye none kiti yo kitabananira byagenda gute ari mu gasenyi cyoshoboka Lafinya nawe raba cyo yanditse ati buyenzi abo buyenze fo oya Rafi Kamaro shakoronse 7.3 wumviriza mugabe ni vyiza ubwo abatekinisi bacu barumva ko ari radio yataye puissance sibyo bacha bikorera ko mugabo baja mu irohero bo mu nyakabiga badutelefone sibyo igihari dushobora goreka tubakire neza hanyuma avuge ati aba barundi reka nituba
ntitugira iki ntitubahebuze tubahe impamvu yo kubandanya bakina mugabo ntacyo mfise no pingira cakamaro mugabo meme no kunganya na Ahly baduca fatu ubwo nyene Aigle Noir bahe Primus League no mwaka itaranahera Papa Alba Jimmy Ndayizeye Stefan Kayimba Karim Kamana Bukuru Keita Abdi Ineza Kagabo Samiri Omar Ramazana bose nta numwe ashobora kugira iciyumviro canke iyeri na rimwe ryo gukina na equipe yitwa Ahly bavuge bati turagize ico dukoze hano turaberetse ko mu Burundi hari umupira yagoye guprova ko mu Burundi hari umupira ese ubu gomba prove par rapport ya Ahly no ya Misiri ugire Ahly bagende bavuge mu Misiri ko babonye abana baza umupira i Burundi nemera ko ibintu bitera imbere ariko ndibuka Misiri twara kane 2004 imagine naguciriyemo imagine umwe umuntu wo mu bugenza atumva FM mugabo mu gahahe no mu kanyosha kayumva birashika yego birashika reko rabyo wo convaincande wo convaincande ko mu Burundi hari umupira par rapport yo mu Misiri ivyo wo biconvaincande ninde wo bibwira ngo vyemere ninde wo convaincka ko muri Portugal hari umupira gusumba mu Bwongereza nikijuju abaye umwana ngo muhende sikibazo cyo guconvaincka niyo naho igiturumbwe gica kuri hishiye sibyo umugani wa utawe naho igiturumbwe gica kuri hishiye ntabwo bivuze ngo resultat zishobora kuba equipe ya Zizo na Trezeguet equipe ya Zizo na Trezeguet uri kuyituma Saidi na Nuza yampaje ninde baba satirize Aigle Noir ni bande Aigle Noir twe dufise Abdi dufise Sosthene dufise na Ntuza dufise Sosthene dufise Abdi Mohamed Ahmed Ibrahim Hassan yo muri Mali yayitikwe bitatu match igihe duheruka yari Trezeguet kiniye Trabzonspor narababwiwe heruka se umviriza Trezeguet akiniye Trabzonspor akina Istanbul Basaksehir akina Aston Villa akina Kazimpas iyo yaciye hihorere n'umutitirere muri Misiri sivyo Zizo iri qualifié mu gikombe cy'isi Zizo twabaye banyuma ariko nibwo twabaye hafe banyuma wese wambwiye ngo seshe tubikuremo ikuremo twe twabaye banyuma ariko abo ba Aigle Noir nta numwe hamagagwa muri national turabavandera n'uhamagawa gibenje ese urakurikirana no tugira abanyuma kandi turabavandera sivyo ariko uze ko ngi busubikaruke ko munyereza yagize ico atangaza Ahmed Mustafa Mohamed Sayed aka Zizo ajare baba ndamura bahata ko bahungu bacu baragato uziko kandabe ko ari byo kandabe 11 Egypt ubwiyeruka gutsinda Guinea Bissau umuvandimwe amanukane 11 ya equipe banzureke ya Ahly 11 baheruka gutsinda Guinea Bissau equipe ya Egypt bari kwatakirwa n'umusore w'imyaka 27 akina muri Nantes bita Mustafa Mohamed Ahmed Abdallah sivyo muri systeme ya bane babiri batatu umwe reka ndababwira abo bane bari mu basate Mustafa Mohamed abantu baramu wo muri Nantes Ibrahim Abdel sivyo uyu musore yahora kinira equipe bita Pyramids hariya muri Egypt mwakweza kinira Al Jazeera ndagufinda abandi basatirize babiri ni Mohamed Trezeguet hamwe na Zizo ba Ahly sivyo babiri wagati mu kibuga hariho uno musore umuzamu ninde banzureke byo muzamu bireke babiri yari Mohamed Mustafa Ahmed Abdelmomen wa Pyramids sivyo na Ahmed Nabil Ashur Abdelali wa Ahly muba kinyi binyuma ku nimero zibiri hari uno musore wa Ahly imyaka 29 Mohamed Eni zitatu hari umusore wa Pyramids bita Mohamed Amdi Mahoud Shafedin
abakisere bane kuri zina na stano hariyo Yasser Ibrahim w'imyaka 32 San Club n'umusore witwa Ahmed Kura wa Ahly. Bro muri 10 mwizamu hari umunyezamu wa Zamalek Mohamed Sobi kapiteni bari bamuruhuriye sivyo harimo abakinyi bangahe ba Ahly ko konvenka isi kugira ngo bigende neza kugira ngo bimenyekane yuko Aigle Noir ari equipe ariko Edi Deniema niwe yavuze ikintu ingingo je nangeze ku kintu rero kivuga ngo iyi ni match yo kumurika impano z'abakinyi b'ibitangaza bari muri Aigle Noir ko tugomba kurondera uburyo ki averigi hariko ngaha mu equipe yo ngaha agomba kurondera uburyo ki aronka amafaranga uyarose udandaje uyarose yakuye mu bafatanya bikorwa udandaje abakinyi kuko champion yacu bigaragara yuko nta mafaranga yirimo ariko namba dufise abo bakinyi reka tugurisha abo bakinyi kandi harenge aho bahora baje muri za nde na zande sibyo umukinyi wacu kaza wumva ngo agiye muri Etincelle uwo numwiza wa hano none agiye hari hano muri za je numva kubera imbaga z'amateleviziyo n'abascout bazo bari ko bararorera ino match reka turaba uburyo ki abakinyi bacu bigaragaza ku iyi match ko je nigeze kuvugana ikintu namwe mu bakinyi kandi ageze kure sibyo wanashaka reka ndamuvuge ni Musauza Sauzic arambwira ibyo muri magara arabimbwira kandi ntabyo ngiye kuvuga arabimbwira arambwira imibereho gukora ibyo bahembwa donc uhembwa menshi ndi mu bahembwa menshi je nuko urumva nkumva ayo mafaranga nta ni godiyo ya original irimo urumva ariko ndamubwira ati none se ko mbona equipe imeze neza barge mutsindwa bitana ariko mwateretsemo bitatu ati uzi impamvu twe dushaka gukora kugira ngo ejo tuzobe turahasumba personally nina abantu bazombonera hano nyene kandi nzova ninabera mwiza ngaha bizoba bigaragaza ibimenyetso vyuko nahandi nogerageza la plevane ke yageze murahabona mukanya 14 agiye kumanuka na polisi ya Etienne arahari omudurumani tayari match zigiye gutangura muri CAF Champions League polisi yo mu gihugu ca Kenya igiye kwakira Musauza aramubirindura urumva vuga ngo umuntu ashobora kuba ari ku kazi niyo mpamvu burya na conseil z'abantu baba kubwira ngo kora akazi kuko nubwo akaguhemba bike mugabo vyishuzo biro abantu bazokuboneraho nyene uri je nemera yuko Aigle Noir tugiye no kubijako kugira ngo turabe Aigle Noir ubu stade bigaragara ko ari nkaho yuzuye nyakubahwa akakubwira ngo guhera ngaha gushika ngaha hari amatike yaheze sold out iyi party yose habonetse umuntu yayaguze amafaranga yo bayabonye ariko ubu no kuraba uburyo ki Aigle Noir mu nyungu za equipe nationale no mu nyungu zayo ikwiye kuronka ikwiye gutuma Keita azambukiranya kava muri Aigle Noir amazoca Tanzania arengana ako ntabwo dushaka kagaruka Bujumbura ngo duge RNA ubu tugomba kurondera uburyo ki Karimu Kamana omudurumani tarabyegiza aja mu hasumba haje ubu tugomba kuraba ingene dushira ku ikarata abakinyi bari talentwe jiriya match sinobuza sinoreka gukura yo kayimba ku munota 60 nkinjiza na Aime Parfait bamubone nobundi kwa 60 zobamaze kubiriki nta mpamvu ni nese naho ntoba nabiriye no banziko nubundi tubike ninkakuba ko intamba twatangwe kubijya ku munota 80 hari ibintu bitaba biraza uravuga ati bibaye butebe ariko biraza je no kinisha kayimba ariko nkavuga ati ndakinisha nanaka no kinisha umukinyi wese nzi mwiza afise imyaka mike ya muri riya Aigle Noir no mukinisha isikamubona kandi message je no habakinyi nka Jimmy na Aigle Noir je crois que message bahatari uko igiye kubatuma kuja gukama igihe
akuronka intsinzi kuri Arahiri no nko gukama igihe kuri kw'Imana ndakubwijije ukuri mana yanje we ziko Aigle Noir atatu dupfa jewe jico no kora gusa nakoca no babwira ati mugende mukine muri Areze Edi genda mukine muri Areze ariko ivyuzi wigaragaza utaneshwa n'ubwoba bitume n'ivyo waruzi bitavamwo genda ukinuri Areze avec le ballon n'ubutakaza sinda ntaco nkugira ariko niwishire ku ikarata buri muntu wese akubone izo nibaza kukugura Aigle Noir twe tuzunguka bare bafise ama academy bakoramwe n'abandi kuko naba turiko turabona no musa abandi barasohotse baragenda nta kintu na kimwe Edi Aigle Noir bafise cyo gushingira ko batuma intsinzi abasore babo kuburyo twokumva igishoboka gusa ari ukwidandaza gusumba uko bogwanira resultat positive nta na kimwe ndahugarukane ko nawe ico kibazo je nabikwishuye nta na kimwe nike kintu wobona Aigle Noir no musi bokorukana mu kibuga bafise abakinyi 11 bagomba gutangura mu kibuga bafise gusumba aba Ahly nebo no musi muri Ahly gombi bikorokana abakinyi hafi batandatu batangura muri equipe nationale wokorukanye banga batangura muri equipe nationale y'u Burundi dufise abahamagagwa mu migwe maze kuronka qualification Ahly babaye nako Egypte babaye abagatatu nuva ko babifashijwemo muri squad yabo yabafashije Egypte kuba qualifier muri zino nkino za mondial harimo prix de 6 joueurs ba Ahly batangura muri 11 nabe bakinyi wo tanguje rero Ahly dafise ikintu cambere ricunga ramwe bw'ivyuma haraka foto na murunki Ahly bazindutse baposta ikintu cambere nimba turonse ikibuga ahubwo bidufasha iki mugihe twakira imigwi nk'ikomeye ukabiri kose Aigle Noir nimba yiteguye ntago yiteguye guhangana na Ahly mugabo buryo Ahly yiteguye ku buryo ishobora guhangana n'umugore wose muri Afrika Ahly bazindutse bandika ngo good morning from Bujumbura one day closer to match day tumusumwe gusa ni usigagira ngo twinjiye mu rukino ku munsi sivyo bakoze imyimenyerezo ku munsi w'ejo bwije mu ijoro ku mugoroba ricunga raba gashira gafoto nakamurunkiye muri ntuze ki screenshot buryo bashize ko bavuga ngo good morning from Bujumbura ati tubaye ikaze turi Bujumbura nako tubaye bwakeye tubaye bwakeye turi ivuye Bujumbura bamwe bati mutubwire n'aba photographe bacu batazi gufotora kumenya igihugu cacu gisa neza kumenya ngo Bujumbura isa neza ariko neza nabi gute ati tugereje kora ku mafoto tumaze iminsi tubona wamenye ngo Bujumbura nagasaka kari atariko none iyo connection uyicaye ko gari icungo yive kwa nyuma posting nimbo yicaye ko sivyo abantu nta kindi muri commentaire bagarutse kuravuga ngo uzi ko Bujumbura isa neza uzi ko Burundi busa neza atubwo n'ikibazo cya photographe ubwo ntibitaye kubishobora kuza kubera mu kibuga ku munsi we genda kuri page ya Ahly urabe commentaire z'abarundi nta witeye kubizobejo ejo ni kuryoherwa tuzi ko mu bizotunezega nta bitsindo bya Aigle Noir bizotunezereza birimo no kuraba umwara bakina equipe ya mbere muri Afrika equipe ya mbere muri Afrika ikaba nimwe mu migwi myiza nako nimba habaye i-champion ihuza imigabane cyangwa banashima hakeneye ko umugabane wa Afrika userukirwa Ahly yama yaseutse kenshi nakindi rero tuzoba turaryohererwa ko atari kwirabira no kuryohererwa two twirabira umunyamisire ko rakina Benjamin Ngabirana ngo kiretse ngo Aigle Noir yirabura ikinije 20 no Ahly igakinisha batandatu no nyene vyozamba nawe ugiye kure ubise Aigle Noir ngo bayahe 20 Ahly ngakinisha 6 naho nyine ngo vyava bizamba nta kintu na kimwe nta neguro nimwe muri Aigle Noir hari isumba iyo bateguye muri kahise kaho bakire imigwi ikomeye boja n'imbere Ahly gutsindira no match vraiment tubwizanye muramutse mutangaye naho ku munsi wecu dutangaye turamutse dutangaye mugabo nta ni haba gutangara tuzotangara nibisanzwe hano live bari kubona ngo iramutse ikoza akantu mugatangara je dupariye nawe nimbo nizobikora je dupariye nawe oya ntidupariye turapariye ikisi
ushaka nimuzane ndayababike te dupariye na Buduru good morning from Bujumbura one day closer to March day ako Bujumbura ni sawa kabisa ubone dasa neza oisa neza kusa neza Emmanuel ni akosha commentaire ziraryoje ngo Emmanuel niyo kwizigira ngo oya Ahly ni yakinisha abanyamusaga Aigle Noir nayo igakinisha itware igihanga ako bawumva nyene ivyo bintu vuze abanyamusaga se bakura naho muvugizi wa Primus League nabonye ngo ndatse ko ndi kumwe na equipe ya mbere ngo muri Afrika ikomeye wa muvugizi wa Primus League kuri tapi vert dusanze atakino na kimwe equipe yitwa Aigle Noir ifise cyo gupresenter imbere equipe yitwa Ahly uretse vya bitangaza twabonye San Marino yakoresheje itsinda match nyuma y'imyaka irenga 100 kore vyo ushobora gutabara equipe yitwa Aigle Noir ariko Edi vyanse bikunze stade igomba kuba yuzuye irimwe abafana kandi abafana twabonye bafise ijambo rikomeye ku kwitwara neza canke nabi kwa equipe ku munsi w'ejo niwe watera kamo ngo yamara abafana sike nyuma yo kubahebuza baca batera kamo bagaruke bazi tugomba kwinjira mu kibuga mu myambaro y'umuhondo n'iyera niko babitegekanije VIP zose ziruzuye ariko portor haracasigaye tike nke zishoboka ku mafaranga 5,000 ariko nawe ku ufise umupira wa equipe yitwa Aigle Noir canke umwambaro wanditse ko ejo ni heza abantu barayibone daire barayizizi imyambaro barayizi bayizi no kundusha bamwe dusubire mu kibuga Edi tugiye kwicara canke tuje mu kibuga tugiye gufana ko hari umuco maze kubona dushobora kuba dufiseho kwicara tugahaguruka ruko tubonye action nziza kuri equipe n'abafana ntaco bofasha kwejo babahamagara ngo baze ngo bagire ikini none kuri wavyutse wisubiye nenda kubaza oya mwijo navyumviriye ati wavyutse wisubiye none ngo tugiye kwa destabiliza bari kudutsinda bitatu kaca bagira ishavo kaca dutsinda 8 naho si twaba twikwegeye bakaca babizana mu inzigo n'ishavo ati mwatubujije kuryama kumenga guhindura uhagaze bikoreshejwe n'ubwoba bro na ubwoba bw'ikisi ubwoba bw'ikisi ababikoreshejwe n'ubwoba ubwoba bw'ikisi bwo gutinya Ahly ni equipe muri Afrika itotinya Ahly nayanga kuko Aigle Noir ejo ntibakubwiye ko batayitinya bagomba gukina nayo ejo kiro Mike yavuze ngo ukice utaranirwa agaramye baza ngo ijuru riri hafi ako nubundi riri hafi yibaza ngo ikora kuko ariko baza kuniga uri kwambaza kuri biriya bicu tubona ijuru riri kora umviriza wibaza ngo na umviriza batarakuniga uba wibaza ngo uvuze uhamagaye Imana yo cikoroka mugabo iyo bari kukuniga byanze ukuyambaza ukabona nk'ikiraza tugati kumbe mu ijuru ni kure Aigle Noir za kubirikiranirwa hari umuntu yambajije ubwo bo bivuga ko muri karere ya Aigle Noir ntabwo bari bwabone n'umugwi nk'Ahly abudi hari umuntu yambajije ati bagiriye gukinirika abarundi se ko nubundi twamaze gutaha tubagiye kubahiriza itegeko kuko basibye bo hano barabizi ko batasha ariko reka bagende bakina ni nka kwa kundi baba bamaze ariko barakubwiye ati abakinyi ni 11 kuri 11 amaguru barabiri kuyana ati nubona atatu rabo benye igihumbi hako hari bihume bisa n'abantu kintu mengana umuntu se oya burya wanze abantu babakubwira ati abantu bose duhura z'abantu kaba neza nibigaza kumbwira ngene mu motari yigeze ngo gutwara umuntu hanyuma yaramushikanya aramurondera yarabamura uwo bumva yarapakiye umuntu se umva yarapakiye umuntu ariko hari n'umutaxi vero yambwiye ko yataye umuntu ntiyamenya ko yamutaye yaramupakiye aragenda abafana ba Arsenal abafana ajitsi yaje abarundi tumetse nk'abafana ba Arsenal no gukubitwa utinyagaza harakuna abafana ngo babarundi n'aba Arsenal trust the process nazo no wenazo wumva ariko ku munsi w'ejo ntibikura ko match igomba kuba match iraba kandi irahera nanati minota 90 uko yahera kose reka iki kintu ndakivuga ariko sico ngomba guhamagarira abandi hari umunsi navyuka ngomba kuja gukora ikibazo ku ishuri nkumva ko mu mutwe atakintu kiriyo pe ariko ukavuga ati nta ko ni nabigenza harabavuga nti sibi